Inka 237 nizo umunganizi w'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Emmanuel Ndorimana yashikirije kuri uyu wa 27 Kigarama mu mwaka wa 2022 abenegihugu bo ku mitumba 5 yo muri komine Isare intara ya Bujumbura. Izo nka zikaba zatanzwe n'umugambi w'igihugu wo kunagura akanovera k'isi no gukinga ibidukikije PRRPB mu mfunyafunyo y'igifaransa ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Umunganizi Ndorimana yasavye abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ivyo bitungwa acagirwa ko atanga n'impanuro ku benegihugu babironkejwe. Ivyo rero leta ibikora kugira ngo umwenegihugu yisununure, umwenegihugu aronke canke bimwe afungura, wa munwa wironke ico ufungura, wa mufuko wironke amafaranga. Murumva yuko bishoboka rero bimwe yavuga tutarinze kuja bazobazana amahera mu mufuko, birashoboka. Nagomba ndababwira rero yuko izi nka babahaye uzozifata neza akazorora neza, yababwiye nyakubahwa yasekura amatari ushaka inka ryama nkayo. Tubasabe rero mwebwe murose izi nka uyu munsi muzifate neza, uko mukazifata nayo muzamuhombeje leta. Ikindi babwira nuko izi nka nubwo tuziha mwebwe ni itunga rusange. Odette Kayitesi umuhuza bikorwa w'uwo mugambi yaribukije abaraho ibikorwa bikuru bimaze kurangurwa. Muri ivyo twovuga kwandika amatongo bakayaronsa impapuro ziyaranga, guca amatati ashingiye ku matongo akagabanuka, guca imikobeko no kwitera ku bwatsi, gutanga ifumbire n'imbuto ku barimyi, gutanga akazi no gutanga ibitungwa n'inyigisho zitandukanye n'ibindi. Uwo muhuza bikorwa Kayitesi yaramenyesheje ko ivyo bitungwa bizogirira akamaro kanini abenegihugu. Igikorwa rero twakoze ngaha kizofasha abenegihugu bwa mbere kugira ngo bashobore kuronka amase, hanyuma umwimbu wiyongere, hanyuma bashobore gufungura neza kuko izi nka mubona ko zizobaha amata, bigatuma abana bafungura neza, abavyeyi bafungura neza, mbere na za ngwara zifatiye mu gufungura nabi zigabanuke muri no komine no mu zindi ntara tuko turakoreramo. Yaba umuhanuzi wa Buramatari mu vyajejwe harimwo inkino n'imico kama Symforie Banshira iminsi, yaba musitanteri wa komine Isare Jiribe niyo nkuru barashimye ibikorwa vy'uwo mugambi, nayo bamwe mu baronkejwe ivyo bitungwa kamwe kari kose. Ni ibintu atantango nihereza umuntu yobiha kuko n'umunezero udasanzwe ko kare twabibona nk'inzozi tukavyumva nk'amakuru, none uyu munsi birashitwa mu ngiro. Leta mvyeyi, leta nkozi akajambo no ibwira no ikomera amashivuga nti iragahora ku ngoma, ihorira kunda bene gihugu bayo. Biragaragara ko ari umuvyeyi amenya igitigiri cy'abana biwe, ikongera ikamenya n'ico abana bayo bakeneye. Mwomenya ko himirijwe kandi gutanga ibindi bitungwa nk'ivyo ku mitumba 5 kuri 10 ya komine Isare, umugambi usanzwe ukoreramwo. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.